Hello bakunzi ba Sky Media Burundi, Sky Media TV, ndongeye kubaramutsa bivanye naho umwe wese aherereye ati mwiriwe canke bwakeye. Unyumvise kuri microphone menya yuko ndakuzaniye update utazosanga ahandi. Uno musi rero ku meza dufise iki? Uno musi ku meza dufise irushanwa ryateguwe n'umugwizatunga NIYIBIZI Appolinaire asanzwe arongoye ikigo Crown Royal gitunganya, novuga ko n'uruganda rutunganya ibintu by'ibinyobwa. Ego akaba rero yashoboye gutunganya irushanwa cyangwa se Championa y'abana bakina umupira w'amaguru. Ntabishije rero amajambo, reka tubumvirize duhereye kuri Buramatari arongoye intara ya Muyinga, yari yashoboye gushika kuri ico gikorwa aho bacuguru no musi ku mugaragaro. Ndagaruka hanyuma kuri microphone. Tugerageje kubegera amahoro yanyu mucyane. Amahoro neza. Yego. Kubatatiwa bariko baradukurikiranze turi kumwe na Buramatari w'intara ya Muyinga. Ibi bikorwa nk'ibi mwavyakiriye gute mu ntara muyoboka? Tuvyakira neza kuko ari ibikorwa vy'iterambere biteza imbere inkino, hanyuma bigatuma n'imibano ikigenda neza, bigatuma abantu bumva yuko batekaniwe kandi imitwe ikaruhuka. Ni kuvuga ibikorwa by'inkino n'ibikorwa bifasha cyane gose no mu by'umutekano wanashaka, kuko biratuma abantu bahurira hamwe bagasamara bakabona ko ubuzima buryoshe, bigaca bigaragaza yuko rero turi mu mahoro, turi mu mutekano. Nziza rero cyane. Abantu benshi barakunda kuronka gushigikira ibikorwa nk'ibi. Ku bantu bataratahura akamaro ko gushigikira ibikorwa nk'ibi mu ntara yacu ya Muyinga nk'abandi bagwiza tunga, wo kubyabo bahamagarira gukora. Jewe nibaza yuko ugutunga biri kubiri. Hari ugutunga ibintu ukabirunda ukabishira ahantu, ariko itunga ryiza n'itunga riseruka bikibonekeza mu kuja mu bikorwa by'iterambere no mu bikorwa bituma bihuza abantu benshi. Rero twe turashimira abagwiza tunga mu matunga yo bafise, bashobora gutoramo igice kimwe kugira ngo banezereze abantu, bateze imbere intara, bateze imbere bagenzi babo. Naryo tunga ry'ukuri, kuko iyo utakihari barashobora kwivuga bakavuga bati kuri naka yarigeze gufasha iki, naka yaragize iki. Ni kuvuga ibikorwa byiza bakoze bikabandanya bikuvuga nabo butakihari. Niryo tunga rero, niryo tunga rirama kandi niryo tunga muri gituwe kimwe. Noneho n'abandi bagwiza tunga bofatira akaroro k'uyu mugwiza tunga wacu Appolinaire, kugira ngo nabo nyene bibonekeze amatunga yabo, aje yibonekeze mu mibano, mu iterambere ry'intara, mu migenderanire n'abantu, bica bituma n'igihe batakihari izina ryabo rizoguma ryanditswe mu mitima y'abantu kandi ryanditswe no mu ntara. Ego tugiye kuri kuno mugwiza tunga wacu NIYIBIZI Appolinaire, kubera iki mwahisemwo gukorera muri football mutahisemo gukorera mu bindi bisata? Twahisemo gukorera muri football kubera football ni ikintu sanzwe nkunda ubwa mbere, sanzwe ndagikunda kandi no kwitabira kamo ka sogokuru wacu azi ko yadutera intege cyane, atubwira ati ukize akizi iwabo, ukize ntakiri iwabo. Urumva rero no gushigikira leta mvyeyi, leta nkozi, byose birimwo no kugira tugarukane izina, ishusho ryiza mu ntara yacu nziza ya Muyinga ku bijanye n'inkino, kubera murazi ko intara ya Muyinga yadari bituma ko mu bintu by'inkino, ubu bikaba vyari vyarasubiye inyuma. Ariko jewe ndabicishije mu bikorwa nsanzwe ndakorera, cyane cyane ishirahamwe Crown Royal shaka gusubira kugarukana ishusho nziza mu bijanye n'umupira hano mu ntara yacu ya Muyinga. Ego abantu benshi bariko baribaza kubera iki wahisemwo abana atacicaro bafise, kandi hano hasanzwe hariho amakipe abafise icicaro. Kubera iki mwahisemwo abana atacicaro bafise, ni kuvuga abantu muri 3e division? Twatanguriye ku bana atacicaro bafise, kandi icicaro nacyo nyine baragifise kubera barakina mu cicaro ca gatatu, urumva barahiganirwa nabo kuzoshika no mu cicaro ca mbere. Urazi yuko ibintu byose bigenda ingazi ku ngazi. Ubwo rero twatanguriye kuraba kubera ari n'intango, kandi twemeye yuko iri higanwa buri mwaka rizoza riraba, kuko umugujeje kubitegura uzobitunganya hariho ibizongerwamwo mu mwaka uza. Hari igihe uzosanga bashizemo n'ayandi ma equipe yo muri 2e division, wanashaka nayo muri 1e division akajamwo, rikaba ihiganwa rikomeye cyane rishobora kuguma ryankadra abajene cyane cyane ngaha mu ntari wacu.
Okay, ego wabikoze wahereye mu bana nkuko bivuze, ariko hari abantu benshi basanzwe bafise amatsiko. Twarumvishije ko ufise umugwi Atletico ugiye kwitwa Atletico niyo iri mu cicaro ca mbere, mbega niyo iri yahora mu cicaro ca kabiri nayo nyene ishobora kuzobandanya mu ico cicaro ca kabiri canke niyo yiyo igiye kubandaniza mu cicaro ca mbere? niyo iri yo muri deuxième division ntizobandanya, niyo yiyo igiye kubandaniriza mu cicaro ca mbere, ariko izina twari dufiseyo hariho abandi tuzorisedera tudashatse kuvuga muno mwanya. Sawa, reka tubashimire, ngira ngo na cyane cyane kuri urukino rugiye gutangura muno mwanya, reka tubifurize mubandanye mukunda muteza imbere intara yanyu ya Muyinga mu bijanye n'inkino eka no mu bijanye n'ibinyobwa byose, kandi bavuga ati turi kumwe twese birashoboka, nta kizotunanira. Rero dufatanye mu nda twese ibikorwa byose tuzobikora, kandi intara yacu izotera imbere ku rwego rwo hejuru. Sawa, murakoze. Reka twegere na president wa association Amahoro Mutama. Mahoro neza. Mwe bino bikorwa mwavyakiriye gute? Twavyakiriye neza kuko kare twavuze ijambo ryo dukengurukira umugwizatunga NIYIBIZI Appolinaire, akaba ari we ararongoye ikigo izine Crown Royal ikora ibinyobwa ngaha mu ntara ya Muyinga, ku vyiza ariko aradukorera na cyane cyane byo guteza imbere inkino kugira urwaruka rwacu rukure rufise amagara meza kandi rufise byo kwerekana mu bijanye n'inkino. Abantu benshi bariko baravuga inkumbure yuko ngo bari nko gusesagura ngo uburyo, wewe kubwa wibona gute? Oya, ntabwo ari gusesagura kuko ni igikorwa gikomeye cyane cyo guhuza abantu, guhuza urwaruka kugira urwaruka guherekana ivyo rushoboye. None amafaranga erega nicamaze, amafaranga ahari arakora kandi agakora mu nzira nyinshi, na cyane cyane izi nzira zijanye no gukomeza amagara y'urwaruka no guteza imbere inkino mu gihugu cyacu. Nakaye kamo uteye abakunzi b'umupira w'amaguru mu ntara ya Muyinga? Abakunzi b'umupira w'amaguru mu ntara ya Muyinga nabasaba ahubwo ko boza gushigikira zino nkino, gukurikirana kugira barabe abana bazi gukina neza, ejo babavuge ko bababonye bafise ico bashoboye, hanyuma n'abandi bagire ico bashoboye gukora kijanye no guteza imbere inkino mu ntara yacu. Murakoze cyane kuri kano kanya. Murakoze nawe. Yes, bakunzi ba Sky Media TV, ndababwira rero ati bandanya ufyonda subscribe kuri kano gacuce ko hepfo gatukura kugira ngo bandanye uronka update nyinshi ziri ku rwego rwo hejuru. Abari Saudi Arabia, abari mu ntara zose zitandukanye n'abari hanze y'ibihugu, ndababwira ati nta handi uzokura ibikorwa nk'ibi atari kuri Sky Media TV. Inyuma ya kamera mwari kumwe na Musaba, kuri microphone mwari kumwe na CEO Amigo Pictures. Ku kandi kanya, bye bye, ciao ciao.